inyungu yo kwihangana. Hari ibintu byinshi uronka kubera kwihangana, kandi hari ibintu byinshi uhusha kubera kutihangana. Kenshi ikintu giteba, mu Kinyarwanda bavuga gitinda, kiba gisa agaciro. Kweka Imana itishura, kweka iteba, irakitevye uko biteba niko biryoha. Uko biteba niko bigira agaciro. Uko biteba niko bidafise inguvu. Ukwihangana ni igikoresho. Amen. Ukwihangana utagufise dushobora guhimbara Imana. Hari amasezerano y'Imana utazoshikira udashoboye kwihangana. Umuntu yari yacize intege ntusure kuvamwo, ntubivemwo. Abantu batagisenga muhaguruke musenge. Abantu bari bidodomba ntusure kwidodomba, kuko igihe cyose widodomba uriko urazibira. Ndagana babwira ikintu kimwe, umuntu wese aguma yidogera situation mbi arimo ni kwera yugaranye mu nzu. Hageze kusohoka, niwasohoka ntusubira kubona ivyo bibazo. Haleluya. Rero nashaka tukasangira amajambo yakonze ku mutima. Inyungu yo kwihangana. Haleluya. Inyungu kwihangana ni gakeya ronka amen menshi kwihangana. Ariko kwihangana birakenewe. Imana ishimwe. Iyo nihangana simba ngeze ngaha aho ngeze no munsi. Hari ibintu byinshi uronka kubera kwihangana, kandi hari ibintu byinshi uhusha kubera kutihangana. Imana ishimwe. Tuje muri mu Baheburayo 6:11-15. Ndamusaba asome buke Hébreux 6 verset 11 bwa mbere murongo 11. Kandi turagomba cyane yuko umuntu wese wo muri mwebwe yerekana uwo mwete nyene w'ivyizigiro vyuzuye gushitsa hehe? Iherezo ni irihe none? Amen. Abantu benshi bagira ivyizigiro bagitangura, ariko ni bake bakomeza kugira ivyizigiro, kandi bake bashitsa ku iherezo. Haleluya. Muri majambo ukwiye kuguma mu vyizigiro, niho kwihangana. Hariho kwizera hakaba no kwihangana. Imana ishimwe. Kwihangana bisiguriki. Kwihangana nuko hariho ibintu biza kuguca intege, hari ibintu biza kukubuza yuko utakomeza. Abantu bose bari ngaha bizeye Yesu Kristo nuko bizeye. Ushobora kwakira Yesu utizeye. Amen. Ariko mu nzira haraca ibintu ukakekeranya. Kwihangana rero no gukomeza kwizera gushika ku iherezo. Nimba ariho vision canke promesse isezerano Imana yaguhaye, haleluya, nukuguma no kwizera gushika iryo sezerano rishitse. Hari amasezerano menshi acikira mu nzira. Nuko abana bavuka bamara amezi 9, ariko ugasanga geze amezi 7 umwana aravuyeyo, amezi 3 umwana aravuyeyo, amezi 8 aravuyeyo. No kwizera nuko rero hari ikintu ushobora kugendana igihe kinini, hagera gihe ukabivamo, ariko ntubivemo. Vuga uti ntubivemo. Murongo 12 verset 12. Kugira ngo ntimube ibinebwe, ariko mwigane abaheshwa n'ukwizera n'ukwihangana kuragwa ivyasezeranye. Ijambo ibinebwe si ibinebwe mu bisanzwe. En sorte que vous ne vous relâchez point. Apana kubinebwe paresseux, nimucika intege, nimubivemwo. Nimba uri muri Yesu, ntubivemwo. Gumamwo. Vuga uti gumamwo. Nimubivemwo, ariko mwigane bande? Abaheshwa n'ukwizera n'ukwihangana kuragwa ivyasezeranywe. Hari abantu bizeye bararonka ivyo basezeranye, ako tubwira abo tuzi muri Bibiliya, ariko sa muri Bibiliya gusa. Je nazo n'abantu bariho uno munsi baronse ivyo basezeranyije ko bizeye barihangana. Amen. Uzurigira ku bandi bihanganye barashika kuco basezeranye. Murongo 13. Hamwe Imana yasezeranira Aburahamu isezerano, kuko atawe yogira indahiro ayiruta, yarirahiye. Imana yarirahiye kesho vuga no kuguha umugisha nzowuguha, kandi no kukugwiza nzokugwiza. Haleluya. 15.
niko vyamubereye amaze kwihangana ahabwa ivyasezeranywe. Amaze agira gute? Nindashaka kuronka ivyo yasezeranywe. Hari ivyo muri Bibiliya tuzi, hari ivy'impuhemu twasezeranywe, sivyo? Twese muri rusange. Ariko wewe uri ngaha hari ivyo wasezeranywe ku giti cyawe. Hari ivyo uzi ariko vyinshi ntavyuzi. Hari imigisha myinshi Imana guteguriye utazi. Abasore muri ngaha mwana yasezeranywe abagore. Kiretse mudashaka kurongora. Abakobwa muri ngaha bari he? Abakobwa celibateri barahari. Ibake gusa batatu gusa. Ntibaraba rero mandanye. Barahari. Bari he? Oya ntugire isoni. Nta cyaha k'umukobwa celibateri duze ukuboko. Aha. Abakobwa bari celibateri ngaha mwarasezeranywe abagabo. Amen. Utarabitahura uzokwama wiboma. Uzokwama uhindura ingendo. Uhindura ibintu byose comportement ugira iki ukanga abantu watira abantu. Umuntu azi ko Imana yo mwijuru yamusezeranye. Haleluya. Ntashira amaso ku bantu, ashira amaso ku Mana. Turaza kubona gituma benshi bahusha, hari abahusha. Aha rero sikurabwira abamaze kugira mariage mu ihangane, sivyo? Nuko warahushije Imana zogusiga amavuta igerageze ku restaurant ariko ntuzovane n'uyo muri kumwe. Biraharawe no munsi ngo narahushije ngo sinari nari mupagani ngo ntawe narinzi ngo rero ngiye kurondera wisezerano. Uwo wisezerano uzogiye mu cyaha. Imana ishimwe. Warihenze utihenze baragufosheje batagufosheje uyo n'umugabo wawe uyo n'umugore wawe. Amen. Ariko wewe vuga wewe acyangwa ngo jewe wewe utarabicamwo. Haleluya. Wewe utarabicamwo nuvuga yuko ukwiye gusenga isezerano Imana yateguye kuri wewe. Amen. Nubwo wowe uri fiancé, nubwo wowe mukunda. Haleluya. Usenge uje aho Imana igushaka. Imana ishimwe. Turaza kubona ibya Abrahamu no sinahagara cyane kuri Abrahamu. Hari murongo nashaka gusoma mbwa twende dusimbe gatoya tuje kuri itanguriro 15. Genesis 15. Murongo wa mbere gushaka 6. Agere bukebuke. Kuva ku murongo wa mbere batubwira ibya Abrahamu, murayizi inkuru yiwe murayizi ingene Imana yamubwiye. Ubwa mbere avuga Abrahamu. Aha babwira uringira nta difference yari mu Kirundi. Aburamu, bavuze Aburamu. Hari Aburamu na Aburahamu. Ariko n'umuntu umwe, sivyo? Ubwa mbere ari Abrahamu, Imana ishimuhindura izina kwera ijanye n'iki n'isezerano. Haleluya. Hariyo izina uzoronka mu buryo bw'impuhemu nuwashikira amasezerano Imana yaguteguriye. Muri Amerika n'ibihugu by'Iburaya iyo ugize mariage n'umukobwa na no urahindura. Iwacu tubahande ntidushaka kuvayo. Ariko hari izina cyo hindura na passport yahinduka na identité yahinduka. Bijya n'ibihugu bimeze gutyo. Ariko mu buryo bw'impuhemu hari isezerano ujamwo izina ryawe rirahinduka. Abandi babona witwa kwa kundi ariko mu ijuru rirahinduka. Amen. Nushaka gushikira isezerano ry'Imana ugumira wa wundi imaso y'Imana nibishoboka. Haleluya. Na marayika barakubona ko hari ikintu cyahindutse, hari ubuzima bwahindutse. Haleluya. Abantu bazokunda wa wundi nyene ariko niwashikira isezerano. Amen. Kandi hari ibintu bizogaragara mu buryo physique bigaragara yuko wahinduye ikibanza mu isi y'impuhemu. Kuko hinduye ikibanza mu isi y'impuhemu no gaha biragira impact. Imana ishimwe. Rero somenyero sapiyo umwanya muto ariko ni byinshi byo kuvuga. Soma. Hanyuma y'ivyo ijambo ry'Uhoraho riza kuri Aburahamu nko mu nzozi. Riti Aburahamu nacutinya. Jewe nk'inzo yawe uzohabwa impera ikomeye cyane. Aburahamu aramubaza ati mwami Uhoraho uzompa iki? Ko ngiye gupfa atakana nsize. Ubise ngo nzompa iki ko ngiye gupfa? Numutama ariko ngiye gupfa atakana nsize. Komeza. Kandi uzotorana urugo rwanje akaba ari
Eliyezeri mukozi wiwe umunyadamasiko. Arongera ati erega nta ruvyaro wampaye, kandi umunyarugo yakuriye iwanje niwe azotora ivyanje. Maze ijambo ry'Uhoraho ryongera kuza kuri we riti, uyu si we azotora ivyawe, siwe, ariko uzova mu kara kawe niwe azobitora. Uzova amaraso yawe niwe azotoranya. Komeza. Amusohokana hanze. Geza ngaho. Amusohokana he? Ninde amusohokanye? Kubeki amusohokanye? Katurage tuyo amusohokanye. Aha birakomeye ngaha. Aramubwira ati rangamiza urabe mwijuru. Geza ngaho. Imana bakwaganira hehe? Ahantu hari plafond, hari ibambazi, hari ibintu udashobora kubona udasohotse hanze. Gusohoka hanze si amen. Parfois nukukubitika, ukava muri iyo comfort, ukava muri aho hantu baguha ivyose, bakurira minevale, bakugaburira. Sohoka. Ariko usohotse rero ucubona ibyo Imana gusezeranye. Haleluya. Hari abantu batapfa bashikiriye amasezerano ko badashaka gusohoka. Sishaka gusohoka. Emera gusohokane. Emera gutware ashaka. Amen. Azamubwira ngo rangamiza urabe hejuru. Komeza. Uharure inyenyeri. Namba woshobora kuziharura, ati uruvyaro rwawe niko ruzongana. Haleluya. Nikuvuga yuko usohotse hanze nusura kubona amabarriere. Hanze nta mpome zihari, nta plafond ihari, ubona ikirere, ubona ubushobozi bw'Imana. Rero ni vyiza ko ushira amaso ku vy'Imana yagusezeranye, cyane cyane ubone ubushobozi bw'Imana. Haleluya. Utangwe kumubona ibintu logique. Amen. La science ikivuga ni bihome. Hari ibihome, vuga uti bihome. Abanyarwanda barumva igihome? Ibisika cyangwa ibikuta cyangwa ibihome birakuzibira kubona ivy'Imana ishaka gukora. Haleluya. Imana ishaka kukubwira ati wewe ndashaka yuko kuguha umwana. Gacu twenga nka Sara. Bega mana wabonye imyaka mfise, sigaje imyaka 2 nje muri menopause. Ivyo ni biki? Ibihome, ibikuta bisaba kwanzagira gute? Gusohoka. Kugira urabe urangamize, apana urabe hangaye imbere yawe, apana urabe à gauche, urangamize hejuru mwijuru. Haleluya. Hari ibyo udashobora gushikira ukiri ahantu hugaye, hari ibihome na plafond. Nta mugabo ushobora kuronka ufite imyaka 45 utaronka. Nta muntu ari wambwiye ngo yaravuye kuri marché. Ivyo ni bihome. Imana ishimwe. Haleluya. Ninde yumva kanguka yejo? Ninde uzi gitangaza cyejo? Kimeze gute? Umugore yavyasumye kingahe? 60. Yaramaze imyaka ingahe arindiriye? Ingahe? 30 ningahe? Haleluya. Yaramaze imyaka ingahe yaraciye? 8. Nacyo subihome. Kuva kuri 52 ans, afite imyaka 52 yari yaciye. Mugore muri Cameroon. Sivyo? Imyaka 8 utaja mu butinyanka. Amen. Haleluya. Imyaka 36 uri mu rugo atamwana. Yarabivuyamwo. Mviriza umuntu amaze imyaka 55 utaravyara urabivamwo. Umaze kubona utakija mu mihango. Amen. Waciye tugira umugabo sheri nta kundi twemere ubugombe bw'Imana. Nta kundi tuvyemere tubeho gutya. Yabivuyamo. Haleluya. Ariko hagira umuntu umwe gusa amurungikira audio kuri
WhatsApp. Ya umugore afise imyaka 60 hafi aronka audio, uvuga uti audio y'iminota 4 gusa. Haleluya. Y'umugore w'umukiya kamera nawe nyene. Haleluya. Yasamye atagira amatrompe amazi imyaka 24 arayumviriza. Nawe mu telefone ndayimubaza neza, arayisubiramo arayumviriza. Aho rero arashare muri bya bihome na plafond, arabisubiramo kabiri, arasura ayumviriza, arasura ayumviriza. Haleluya. Amaze kuyumviriza, mbega ngaha ndiko nkora iki? Rekasoke. Atarasoka. Arava mu bihome, arava mu menopause, arava mu myaka, arava muri plafond, asohoka hanze, ararangamiza, araba hejuru. Hey, ye, ati Imana nimba yahaye umwana umugore atagira amatrompe abiri yose barayakuyemo agasama, nubwo naciye ndafise amatrompe abiri yose. Ye, byasabye ko asohoka, arava muri siyansi, arava mu by'abantu biyumvira, arava mu bantu mutwenga, arava mu nsaku, arava kumaramara, arava ndacafise umugabo, ndacafise umugabo. Atari Mariya wenyene yasamye atajyamanye n'umugabo. Ni byiza ko umugabo ahaba kugira igitangaza kibe. Haleluya. Atarasohoka. Haleluya. Iyo usohotse, amen, automatique umucuro waba hejuru. Haleluya. Acharavuga ati Mana, jewe ndafise amatrompe, nubwo nshaje ndayafise. Nimba ushobora guha umugore atagira amatrompe, na jewe rero ndashobora kuronka umwana. Acatangura gufata, arizera. Haleluya. Umwana wiwe yamwise Kristo. Ejo bundi yanyandikiye ngo umwana wawe ngo nasinzira mu ijoro musengere. Haleluya. Bisaba ko usohoka, vuga uti sohoka. Haleluya. Igituma wataye ukwizera, hari impome imbere yawe. Uraba hejuru ukabona plafond, nubwo yari nziza, niveyo sohoka. Sohoka urabe ijuru. Reka kumva abantu bavuga, abantu n'abantu, abantu bariyumvira nk'abantu. Amen. Nawe akubwiye ngo nta mugabo uzoranga uri mubi, ninde yabikubwiye? Kubera iki? Uri mu mpome. Sohoka. Ibiraba imyaka, ibiraba amashuri ufise, biraba ubushobozi bw'Imana. Imana abwiye Abrahamu ngo harura, aragereza guharura 1 2. Imana nibagiye kasubire gutangura, biramunanira. Abwiye ati rero uruvyaro uzoronka. Haleluya. Ni nkayo amanyenyeri, nuvuze ko nushaka guharura uruvyaro ruzova muri wewe. Akabwira umutama, Imana yimubwiye asi imyaka ingahe? 75. Promesse ya mbere 75. Ndaza kwereka rero ko iyo promesse murashaka kubisoma, mwandike Genèse 12:4, niho Imana yamuhaye iyo promesse. Amen. Iyo promesse yamuhaye asi imyaka 75, yagiye kuvyara umwana w'isezerano asi imyaka ingahe? 100. Mwana majambo byafashe imyaka ingahe? Mwumvise inyungu yo kwihangana. Haleluya. Mana ishimwe. Ariko rero mukwereka yuko na Abraham byaramugoye, vuga byaramugoye. Byaranze ko yihangana imyaka 25. Kwereka atihangana 25. Mwagi tuba atihangana imyaka 25. 25 ntiyayihanganiye kuko ntiyarazi igihe uwo mugisha uzoshika. Kuko na wewe yabuze igihe umugisha uzoshika wo kwihangana. Haleluya. Wo kumuharuro uti ndiko ndegereza. Ariko Imana mu bumana bwayo nikubwira iguha isezerano, ikagusaba ko wizera isezerano, ikagusaba ko usohoka ukarangamiza. Haleluya.
rero nawe nyine atakwibwira ati no bizogenda gute arizera umubwagira igihe biranga. Dusome Tanguriro 41:5, Genèse 21 verset 5. Aburahamu yari amaze imyaka 100 igihe yavyara umwana wiwe Isaka. Urabona ko yamaze kuba Aburahamu, si Aburamu. Nashaka no munsi izina ryawe rive ngaha ryahindutse. Ugende wizera. Umuntu yizera harimo ha. Aburahamu. Akiri Abraham ni Abraham. Imana ishimwe. Hari abantu Satana kuraba bakabona Aburahamu gusa. Nawe nabona ati hagiyemo ha. Ariteze. Ararindiriye. Yarahishuriwe. Kuko Aburahamu ni gihe Imana amubwiye amaze kumuhishurira. Kamubwira ko izomuhumugisha izina ryaje rihinduka. Yarafite imyaka ingahe? Amen. Kubandanya. Sara aravuga ati Imana irantwengeje. Bwa mbere kubandanya twasomye 16 twayisomye. Oya dusubira inyuma. Itanguriro 16. Bansoma umurongo wa mbere. Sarai muka Aburahamu. Umva ko na Sara yitwa Sara. Yitwa nde? Sarai. Ngare ba Sarai benshi. Nashaka ba Sarai muve ngaha muri Sara. Ba Aburahamu muve ngaha muri Aburahamu. Sarai ne? Sarai muka Aburahamu ntiyari yaravyaye. Kandi yarafise incoreke y'umunyegiputakazi yitwa Hagari. Sarai abarira Aburahamu ati raba uhoraho yanyimye ivyara endavyara ku ncoreke yanje kumbure zoronkere akana kuriwe. Nuko Aburahamu yumvira Sarai. Aburahamu amaze imyaka 10 mu gihugu c'i Kanani. Sarai umugore wiwe yabira Hagari umunyegiputakazi incoreke yiwe amuha Aburahamu umugabo wiwe. Nuko ararira Hagari asama inda, maze abonye ko asamye inda bimutera gukengera inabuja. Umbereza aha murakora tahora ko mutabashoke none. Umugore wa Abraham, Madame Abraham agize gute? Ambwira ati imyaka ibaye kwa turindire baramaze imyaka ingari, baramaze 11 ans, imyaka 11. Haleluya. Nabwira abantu bataranka umwana ni mwaka umwe gusa. Ni muniniya. Bamaze imyaka 11. Avuga ati rero wowe urashaje nandi ko nasaza. Mukobwa ntahora. Nta kundi jewe nta mwana ashobora kuronka kubera ibihome biri ngaha. Bishoboka. Sivyo? Aha yari Sarai nande na Aburamu. Avuga ati rero reka tuteke umutwe. Abakristo benshi barateka umutwe. Reka tubikore nubwo je ntashaka kuvyara basireka wewe kugishobora. Kuko igihe avyara Isaka Abraham yari impuissant yakibishobora. Ariko nka yarakibishobora. Ati rero nta kundi genda basi ndaguhaye hari umukobwa akora mu nzu numvanze ndaguhaye ruhusha genda muri annex hariya kandisha cyo cyumviro nico kirarashe. Abraham tanga uyo muri annex kurondera iki ivya twebera dushoka no munsi ariko ubona ijya bashoka kubera iki umugabo bagira amagore 2 3 4 kujyama n'undi mukobwa cyangwa n'undi mugore si shock ntibashoka nko dushoka twebwe twe turi mu mentalite y'uko umugabo agira umugore kiyagiye bagira abagore 2 3 acagenda kurondera umwana aravuka. Sarai abari Aburahamu ati akaga kengegwe nkengerewe kazoba ku mutwe wawe ko nashize incoreke yanje. Okay, ariho sezo ushaka kushikira. Aburahamu yari amaze imyaka 86. Ingahe? Isezerano ironse Hagari yavyara. Isezerano ironse imyaka ingahe? 75. Yavyaye Ishmael afite imyaka ingahe? Mani majambo muvyaye imyaka ingahe? Yamaze imyaka ingahe? 11. Amen. Ngo Abraham yafite imyaka 76 igihe Hagari yavyarana nawe Ishmael. Okay. Donc umwana namuronse
yarazi ngo bizaryoha ahubwo azanye ibibazo. Amen. Ega nabwiye yuko ikintu cyose uzoronka kitari mu nzira y'Imana kizozana ibibazo. Iki gihe yavyara Ismael yazanye ibibazo apana umuryango we gusa mu isi yose. Nuno musi Hamas yateye muri Israel. Gaza, Hamas, Gaza. Byavuye ahanyena. Israel na Palestine ingorane hari no musi yahereye aha nyene. Abantu bakorapfa, abana bakorapfa, abagore bakorapfa, abagabo bakorapfa, amazi bakorabomoka. Nta kintu tuba makuru gusa atari ingurikizi zicaha. Umuntu yahisemo inzira yiwe uno musi nibazo gusa mu isi yose. Hariho ibibazo ubamwo atari ko Satani akora bigutera ahubwo Satani amugurira umuryango. Watumye yinjira agakora ibyo ashaka kuko wanse gusohoka ugashaka kwicisha mu nzira yawe. Igihe cyose ushatse kwiyorohereza, haleluya, ugashaka kwiyorohereza, ugashaka kugira ibikunezera, udashatse kurangamiza hejuru, umenye icyo Imana ishaka, umenye ko azoba inkurikizi, kandi kenshi izo nkurikizi zishobora kurikira n'umuryango wawe. Imana ishimwe. Ari amaze imyaka 11 Imana ishimwe. Dusumire yari yatanguye muri itanguriro 21 Genèse 21 murongo wa 5 manuka. Aburahamu gize neza kugashaka yaramaze imyaka 100 igihe yavyara umwana wiwe Isaka. Nuvuga yuko iyindi myaka 14 yiyongeye kuri ya myaka 11. Murabitahura yose hamwe n'imyaka ingahe 25 murongo wa 6. Sara aravuga ati Imana irantwengeje. Kandi abazovyumva bose bizobatwenza nkanje. Ati haruwogize bizobatwenza gute? Nkanje. Abarundi barahindura ibintu. Mu gifaransa bavuga ngo quiconque la prendra rira de moi, pas avec moi. Bazontwenga. Shaka kwibaza uyu muntu Imana muhaye umwana ngo tankwiyumvira ngene bazomutwenga. Abantu nsumeze gute? Yo mbazo yibira ngo ka hejuru kashaka karonsa. Umubiri waraheze ko aronsa gute? Komeza murongo wa 6 w'indwi. Hari uwogize ico abarira Aburahamu ngo Sara zokonsa abana. Yamara amvyaye ku mwana w'umuhungu mu butama bwiwe. Umwana arakura aracuka. Ku munsi Isaka yacutseko Aburahamu atumirira abantu benshi amazimano. Maze Sara abona wa mwana wa Hagari umunyegiputakazi uwo yavyaranye na Aburahamu ariko aratwenga. Bituma abarira Aburahamu ati urirukana incoreke n'umwana wayo. Bon, nyamuhoye gutwenga gusa sinzi gituma bisobanura. Yagize ikintu adakunda, sivyo? Atavuga ati ngo ndamwirukanye nyina n'umwana bagende, sivyo? Yabigize kubera iki? Yari yamaze kuronka Isaka. Niyakije kubigira ataronka Isaka. Yavuga ati nashaka umwana namuronse n'agahungu akora ikinga. Basara umwana mwiza, umwana mwiza ngo umwana mwiza. Yashaka umwana kugira bavuga ngo kwa Abraham ari umwana. Ariko umwana aronse wiwe none umwana yapfuye muyaya akora ikinga. Acaramubwira ngo soka. Sinkeneye gusura kumubona. Ari nyina n'umwana bagende. Ariko nabereke yuko iyi decision yo gusohora umwana na nyina ivyavuye ku mutima mubi, ivyavuye ku bugome, yari umugambi w'Imana. Hari abantu bazokuwenganya ari umugambi. Ugashavurira umuntu kumbe yari umugambi, aragukuye arakurenganije ariko n'umugambi uri mu bintu bya temporaire, uri mu bintu tavuye ku Mana. Ariko kugira Imana ikujane mu vyayo bisaba ko bagusohora. Wanse gusohoka uri kurazibira umugambi w'Imana. Iyo uzi ko ataco wiyagiriza ntuzoshavure n'uwo muntu.
hari umuntu yaragufasha arabivuyemo uramushavuriye arabwira ati sohoka rero mvira mu nzu nimba ataco wiyagiriza ushima Imana n'uwo muntu umuhezagire ariko arakoreshwa wamaze imyaka 4 5 muri ko murakundana n'umuntu muri ko mitegura mariage aravyuse mu gitondo ngo ndabivuyemo uranyiciye ubuzima mureke agende kuko natagenda ntuzoronka ikivuye ku Mana ni vyiza ko agenda kugira habe espace hari abantu bazibiye espace y'Imana hari abantu bazibiye umugisha w'Imana umwana ashaka guhezagira muga ikaza gasanga bamaze gushora ikipirate cyo gipirate ni kiveho haleluya ngarabireke ngaha murongo wa 11 na 12 Aburahamu ababazwa cyane n'ivyuwo mwana wiwe Abrahamu yababaye kubera yakunda umuhungu wiwe Sara nje byamubwira ko samaraso yiwe sivyo ariko Abrahamu yarababaye kuko namaraso yiwe n'umuhungu wiwe uvyumva nkuko nawe ushobora kubabara yuko ubuze ikintu wakunda Abrahamu yabaye ko mukunda nawe ushobora kubabara ko icyo kintu wagikunda sivyo munanyumva ariko kuba ugikunda ntibisigura ko kivuye ku Mana ndabisubiramo kuba ukunda ikintu ntibisigura ko ari umugisha w'Imana 12 Imana ibarira Aburahamu ati reka kubabazwa n'ivyuwo mwana n'incoreke yawe Biriza ndavuze ubu Imana ari yababaye hagira neze Imana yanezerewe uwabaye ninde Abrahamu Imana iranezerewe ko n'umugambi wayo ushaka gushika harabazo kwangira ubusa ari umugambi w'Imana ugira ushike harabazo kuvuga bari abantu bagoma banuka kuri rezo sosio barankomeje bari umugambi w'Imana kugira muri comfort bagutuke bagupesecute nka Yesu haleluya barakeya baratravailler caractère yawe bashira amaso ku Mana baravuga mbwa bashira amaso ku Mana nagihinduka ahubwo umurimo gumutera imbere hagusubira inyuma kwera watahuye ko ushira amaso kwa guhamagaye haleluya rero abantu batakwataka ni vyiza avye ni vyiza ahubwo ni babandanye bavuga Imana yenyene izobugara ahubwo tangoza Imana hera bakora mvuga ahubwo bacaduza volume bavuga gusumba bareke bavuge haleluya haleluya kuko naho bovuga gute naho bavuga ngo iyi sinzahabu bagasiga ivyono gusinzahabu bakayicira ko amatego gusinzahabu iguma ari inzahabu nizocuya bako bayivuze nizohinduka ngo bayivuze iguma ari all pure kandi afite amaso y'impuhemo azona ko ari all pure haleluya rero Imana ibwira Abrahamu ati non que cela ne déplaise point à tes yeux ntibikubabaze kubera iki komeza ivyo Sara akubariye vyose nuvyemere umvise Imana ivuze gute Sara ivuze gute ako kana na nyina out Imana ivuze gute ni vyiza out Imana ishize ko kashe Imana yashigikiye ko Ishmael na nyina wiwe hanze kandi zobona umusoma yamusoma Imana yaramwitayeho Ishmael no mu bugaragwa haleluya kuko yasiramuwe yaragize kukebwa ko circoncision hari afise alliance nuko afise alliance igihe cyo gusohoka kirageze amen Abraham arabaye mugabo Imana yoyo iranezerewe unasohoke kwera iki kweke yamusohoye nuvyemere kuko kuri Isaka ariho uruvyaro rwawe ruzokwitirirwa haleluya kuko mva iyo Ishmael aguma ngaho hari kuba confusion sivyo gutorana ninde ni Ishmael cyangwa ninde munazo ko ingorane zo mu miryango kazona umunsi wo kuganduka haraje umuntu ngo umuhungu wiwe ujuva hewewe ni cyiza reko agenda kure ntaza gore ntaza derange umugambi w'Imana hari amahoration kwene gukupa ntubanke ariko uwe kure amen ni vyiza ko sohoka kuko wewe promesse yawe isezerano naguhaye si kuri Ishmael ni kuri nde Isaka aha kandi n'uwo mwana nyene wiyo ncoreke nzomuhindura ihanga umvise nzomuhindura mugabo abanje
hoka. Imana ishimwe. Aya majambo arakomeye. Haleluya. Ikintu nshaka wumve nuko kenshi ikintu giteba mu Kinyarwanda bavuga gitinda kiba gisa agaciro. Kweki Imana itishura, kweki iteba. Ire kitevye uko biteba niko biryoha. Uko biteba niko bigira agaciro. Uko biteba niko bidafise inguvu. Abafermi babiri, abantu babiri babarimye, umwe arimba ibiharage cyangwa ibishimbo, undi akora ikawa. Uwikawa haciye kwezi n'inusu amezi abiri, nguyo uwibiharage ukwezi n'inusu amezi abiri arashoye. Akaza gusuzugura wa mugabo arindiriye ikawa. Oho, pole sana. Hakundi je kashi ngizi. Wao nawe chavuga chatango mana ndabira vraiment asa amafaranga akorera umwana wiwe je nta kibengira. Imana gahora yari kushaka kumubwira ati umviriza wewe ni wimbura wewe ikawa amafaranga uzoronka uzoriha umwaka wose imyaka 2 ariko yatabizi ndi kwidodomba ko yatazi icyo afise byatevye kubera inyeza yiwe. Amen. Akaheza amezi abiri barimbuye yararindiriye arasubiragira umwaka agize nka 3. Amen. Umwaka wa 2 umwaka wa 3 arimbuye nawe. Umwaka wa 3 ja umwaka wa 4 ikawa ni yayimbura. Haleluya. Amakasha azokuramwo azobwira ati mbe subizumba bambwiye gute wa Mose mwe biharage wishimbo suruvuge bambwiye gute umwana wawe igahe ishuri mbego wanje urazahiga. Haleluya. Ibitevye bifise ubushobozi. Imana ishimwe. Imbwa yashobora gutwenga elefa ako warindiriye ngo urafise indangaho rero haciye amezi abiri ubu nda 10 burasohotse 12 basohotse. Amen. Ya elefa nayo irashari hacu mana ehera akabwa kamakantwenga none uyu mwana wampaye azovayo ryari uzogeza ryari sivyo gahunda 10 rero utanka haciye imyaka 15 kose bwapfuye nambwirenza imyaka 15 ubunda 12 bwamaze imyaka 15 arise ari nyina nabwo nyene kadavere. Ya. Amen. Haleluya. Umwana w'inzovu amara umwaka n'amezi 10 sivyo umwaka urenga hafi imyaka 2 afise umwana munda avuyeyo bwabubuda buri ngaho bwabaze gukura. Amen. Ariko buzopfa bwose buzopfa ari inzovu ari umwana w'inzovu bakidora kuko inzovu irashobora kumara imyaka hagati ya 40 na 70 ikibaho ariko umwana wayo azomara hafi imyaka 2 munda. Amen. Ariko bwabubwa ameza ya atarenga kandi bukacivuka byara bwinshi utaranze imyaka 15 none ushaka ibinyaruka bice bipfa cyangwa ushaka ibiteba bibara igihe kinene byiza orindira ibiteba bihesha Imana icubahiro nusura kwidoha ngo Mana byatevye ahubwo uvuga Imana minkomezi zo kwihangana minkomezi zo kurindira igihe cyawe kuko igihe biko biragorana hari igituma vuga uti hari igituma. Dusome muri Yakobo cicambere hari igituma biteba murongo wa 2 mwiyumvire kari ivyo kunezerwa rwose bene data nimwagwa mu bibagerageza bitari bimwe byogira gute mwiyumvire ko ari iki kunezerwa buke gose munezerwa ni iki bibiki inyigisho n'amagufa haje ibikugerageza ibigeragezo ngo unezerwe yagiye dusaba kwigeragezo bitaza haje ibigeragezo apana bya satani hari ibigeragezo Imana iretse kubamwo
ngo ahubwo mwiyumvire ko ari vyiza munezererwe cyane gose. Kweka munezererwa. Aha, komeza. Mumenye yuko ibigerageza ukwizera kwanyu. Ibigerageza ukwizera kwanyu bitera kwihangana. Bitera iki? Uvuga ituma mugerageza? Bintu gerageza nuvuga iki? Ni kintu umva utokwihanganira. Nuwagira mu kintu umva utoshobora kwihanganira gituma wo kwidodomba, gituma woheba gusenga. Ico kintu nuwashobora kucihanganira hari ubushobozi buzovamo. Igituma cyaje ico kintu cyagira gute? Bitera ukwihangana. Amen. Murongo wa mu Gifaransa avuga ngo sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Nushobora kwihangana atabihugerageje bihaba. Mwanyumvise? Abantu musenga ngo Mana ndasavye ntagira ibibazo byawe no munsi byose ubirabe, niwe mudereva, niwe unzigama, rukamarika bawe, nta kibazo bakimeshaka. Iryo sengesho nizofagishowe. Sivyo? Kuko ibigeragezo ni ishure ry'Imana. Imana irafite ishure. Nk'ubu usenga Mana ndashaka kuronka diplome, ndonke amanota meza, hama nuje kwiga. Ntukore n'ikibazo. Diplome ushaka kuyigura mu Buyenzi. Diplome uteza gukora ikibazo uri mu w'indwi ushaka kuja mu 8. Mana ndashaka nje mu 8. Ntukore ikibazo ushaka kuja mu 8 gute? Uteza kwanza gukora ikibazo, ico kibazo test ukayikora bakabona yuko wabishoboye bagace bakunguruza. Utayishoboye naho ugira gute? Urahitira uradubura. Gasura hahandi. Ndikubwira abantu batigeze bagira amaropeshage. Batigeze bayoberwa, urayoberwa nyene, urayoberwa gasubiramwo. Amen. Rero ngo ibigeragezo bizana ukwihangana, bivyara ukwihangana muri mwebwe. Hama kwihangana none Imana ishaka bihangane hanyuma habiki. Hacabiki. Nima ushaka ibice bikurikira so murongo wa 4. Ariko ukwihangana gukwiye guhingura igikorwa cako ngo mubone gutungana rwose. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre. Muhinguwe mudahajije na kamwe. Iyo phrase meje kuvuga kana isura mu Kirundi. Ariko ni vyiza ko ukwihangana gushitsa neza igikorwa cayo c'Imana. Ukwihangana ni gikoresho. Amen. Ukwihangana utagufise rushaka guhimbara Imana. Hari amasezerano y'Imana utazoshikira udashoboye kwihangana. Kwihangana ni handi ubona ibigeragezo ukanga kwidodomba ukavuga uti Imana sindavyumva ndababaye no kurirukarira ariko sindakuvako. Ko ndazi ko ari ibintu vyiza biri inyuma y'ibi. Ndazi ko ufite umugambi mwiza. Nushaka kunyisha, iyo ushaka kunyisha waranyishe kera. Ufite ubushobozi bwose. Hari ikintu kiri ngaha. Umuntu yihangana ni umuntu ashobora gushima Imana mu bigeragezo. Haleluya. Hambariye ngo none gute noshima Imana? Nobihera he? Nobwira iki Imana? Sivyo? Ariko unashima Imana ntibisaba ko uba ari mu bihe vyiza. Ariko ukura amaso kuri ibyo bibazo. Amen. Ari ibintu bigera nabi mu buzima bwawe ariko uniwatangura kuguma muri iyo nzu y'ibihome bine na plafond uzobona iki? Uzobona ibibazo, uzobona amafacture, uzobona impfu, uzobona abantu wabuze, uzobona abantu bakurenganije, uzobona akarenganyo, uzobona bagutwenga. Kubera iki? Kuko uri ahantu hugaye. Murankurikira? Ariko inzira nziza ni ugusohoka. Vuga uti sohoka. Niwasohoka nusura kubona izo mfu abapfuye, nzosura kubona abakurenganije, ubona iki? Ubona ubwiza bw'Imana. Nawe nyene ko niwasohoka ugacurangamiza ubona ivy'ijuru. Uzobona rangaje y'ijuru, ivy'Imana ivuga, ivy'Imana ishaka. Rero cyo twatuye ngaha ngo kwihangana gukwiye gushitsa parfaitement neza igikorwa cyayo. Kubera iki? Kugira ngo mube mu kiruzi kene yavuze mugabo ngo fait que vous soyez parfait et accompli sans faillir à rien. Kirundi bavuze gute? Ngo mubone gutungana rwose muhinguwe. Mudahajije na kamwe. Wow. Ninde muntu yabaye parfait, abaye accompli sans faillir? Ninde? Na urashika cyo gituma ibigeragezo bizohaguma. Mwavyumvise? Ibigeragezo
umunsi wawe parfait, utanyiganyika na gatoya, udashavura na gatoya, atankora n'imwe yigira, aho nta bigeragezo bizoza. Bavyumva bize gukora iki none? Waronse diplome usura mu ishuri kurondera yiki? Diplome ya humanité wayihejeje, usura muri secondaire ufite diplome urondera yiki? Muravyumva? Wewe diplome ya fin d'humanité urayifise. Mbo Imana yagusubije muri seconde, kwereka muri seconde. No. Imana ikujana muri kaminuza, université. Ikujana mu bigeragezo birengeye niveau washitseko. Haleluya. Ni waronka diplome ya université, licence ukayironka. Amen. Imana izokujana muri ibigeragezo vya maîtrise. Maîtrise, masters, do ironga nayo izokujana kuri PhD. Doctorat. Ni waronka doctorat naho uzogeze kuja mu ijuru. Rero bisigura ko twese turi mu ishuri, sivyo? Nta muntu numwe azokubarira ngo jewe nta kigeragezo ngira, numubeshi. Nta numwe akubesha. Kuko nimba ya atakigeragezo ngira, abantu bonyene batageragezwa n'abantu bari kumwe na Yesu muri paradizo. Nta bigeragezo baronka, hariya nta bigeragezo biriyo. Nta épreuve de la foi, nta foi ikenewe. Uramubona? Piyo ndamubona. Nwengereye kwizera gute ko Pierre ngaha? Abantu banyumva kuri radio inyigisho bariko barayumviza, ndashaka kubwira ati mwe ko mwanze kuri radio ni mwizere. Nimba munyizera ndabemeje jana kwijana ko Pierre ko namuraba ngaha. Tufata ko ari en direct, ndiko navuga en direct kuri radio. Piyo ndamubona. Bashaka kuvuga ati ijya vyose Kristo ntabesha. Ko bivuze aho ariko yamubona. Sivyo? Bashaka kunyizera kuvyo ndababwiye. Ariko Pastor Anakle nakeneye kuvyizera. None singuyu sinamubona. Haleluya. Haleluya. Ibigeragezo n'urugendo rw'abakristo n'ubuzima bw'umukristo. Haleluya. Kuneza yawe tanga urushime mu bigeragezo. Haleluya. Hari umurongo nshaka kubereka ngaho ukomeye wo mu Roma 4:18-19 batubwira kuri Abraham. Aburahamu yizera yizigiye ibitokwizigiwe ngo abe sekuruza w'amahanga menshi. Yizeye iki? Ibitokwizigiwe. Umviriza hari amanivo yo kwizera. Haleluya. Ufise umugabo uracarja mu butinyanka, sivyo? Uracari munsi y'imyaka 35, uracafite ivyizigiro ko abantu bo vyizera. Amen. Abantu bo vyizera. Ariko umuntu atagira amatrompe tuyo yizera ibitokwizigiwe. Umuntu atagije mu butinyanka yizera ibitokwizigiwe. Umukobwa afite imyaka 50 akirindiriye umugabo yizigiye ibitokwizigiwe. Haleluya. Nukuvuga yuko hariho kwizera cyane bavuga ati c'est normal bandanya wizera. Hari ibintu bwiti babwiye ko wizera ugati uragwaye mu mutwe ugenda kwa gentil. Ibyo navyumva. Amen. Jewe muri 96 ni Imana yambwiye ivyo ndiko nabamwe muri kanguka. Amen. Yabimbariye muri 96 na Johannesburg. Ndabibona neza vision neza ibintu byiza mvuye masengesho nari muri veye ari minuit cenyene. Mvayo ngora 7 jours zo kwisonzesha ngo bishike. 96. Navuye amaso mezo ngo daga skelete. Oje gushitsa ibintu rero ngaho. Sibe ko ari imyaka 19. Haleluya. Natanguye kwandika inyigisho muri 2006 haci imyaka 10. Kanguka atanguye muri 2015. Nuva yuko ivyo Imana yambariye natanga kubibona neza haci imyaka 19. Ariko Imana kibimbara mengo byashitse. Nigera muri Kongo nabona ndi harageze bira abakongore harageze bakandaba petit. Wowe tuko turakugaburira ufise n'icujya ngo gira ngo uzuguruka isi yose ukuravuga ubutumwa urinde wewe. Abarundi murize. Ibitokwizigiwe. Ariko Abraham yizera yizigiye ibitokwizigiwe. Ngo bende sekuruza w'amahanga menshi. Nkuko vyavuzwe ngo uruvyaro rwawe niko ruzongana. 19. Kandi ntiyagabanuka ku kwizera. Kandi yagira gute?
mu gifaransa ngo et sans faillir dans la foi. La foi, ukwizera kuraduga kandi kuragabanuka. Cyo gituma Yesu avuga ngo ufite ukwizera gukomeye, ufite ukwizera guke, ukwizera kurafite quantité. Amen. Bari ukwizera ushaka kugira ukarandura imisozi. Amen. Ariko we niyagabanuka ukwizera bandanya yitegereje iki? Yitegereje umubiri wiwe umaze kuba kaheze. Akaheze nuva yuko aravye umubiri wiwe, aravye inguvu asigaranye. Amen. Aravye ko atagishobora, ari impuissant. Ha, na mana nanzingura afise ubushobozi. Ari ubwira Imana. None iyo wumva ndazi ko utabesha, ariko urasubira abe neza. Niyaravye abatubwira ngo hari ivyo ubona nijye bigabanya ukwizera kwawe. Ibintu bigabanya ukwizera kwawe ni ibintu bibiri cyangwa bitatu. Cyambere ni ivyo ubona n'amaso, birakubuza ukwizera. Icya kabiri ni ivyo wumva bakubwira, ivyo abantu bavuga, ivyo science ivuga. Sinanga science ndayikunda ko science nituma tugira no butumwa bwose isi yose kabwumva. Sivyo? Science ifite kote nziza na kote mbi. Ariko nugendere ku bwenge bw'abana abantu, nugendere ku vyiyumviro by'abana abantu, nturabe ivyo amaso akwereka. Yitegereje umubiri wiwe umaze kuba akaheze. Ayaya, komeza. Kuko yari amaze imyaka nk'ijana y'amavuka yiwe. Igihe yaratse nka 99 yegereza ijana. Na Sara yari yaraciye. Yari yaciye menopause. Rero ivyo bintu bibiri vyonyene nta kuntu ushobora kwiyumvira kuronka umwana. Amen. Cyo gituma abantu batangara ngo umugore w'imyaka 60 ngo arasamye. Subwa mbere haba ikintu nk'ico kwisi. Amen. Nimugiye muzo kumva ngo hari umuntu yazutse, ntazari ubwa mbere umuntu azuka. Ikintu kizotangaza abantu, gikwiye gutangaza abantu, ni umuntu azozuka amaze iminsi 5 yapfuye. Bamuhanze kama iminsi 5 yapfuye, uzutangare uvuga iti kwisi mu mateka y'isi harabaye ikintu na Yesu atakoze. Mugari bitangaje ko Yesu yavuze ngo nijyo ntakoze muzobikora mwizira ryanje. Kuko Yesu yazuye Lazaro amaze iminsi ngahe? 4. Niwabona umuntu yazutse amaze iminsi 3 ntuzotangara. Niwabona umuntu azutse amaze iminsi 2 ntuzotangare. Niwabona umuntu azutse amaze iminsi 4 ntuzotangare. Ari ukabona umuntu amaze iminsi 5 bahambye kwera ubushobozi bw'Imana akazuka uzutangara. Amen. Cyo gituma rero harambaza ngo no bega harambwiye ngo numva chef de poule ngo 60. Kambya ni no 60 ni nkanga jewe. Kuko ndazi ko 90 hari wasamye. Yitwa Sara yavyaye afite 90. Amen. Rero iyo Mana yashoboye guha umwana Sara afite 90. Iyo Mana ntiyashaje. Vuga uti ntiyashaje. Niyapungukiwe. Vuga niyapungukiwe. Ko mutizera. Nimwizere ko bidashobokera n'abantu bishobokera Imana. Ndashaka gukura ivyo bisika, ivyo bihome, izo plafond, ayo mabeton mu bwenge bwanyu yakureho, yarandure. Yarandure. Ezekiel ambwira ngo none uramubwira ati none ragira amagufu nashobora arashobora. Ashobora guhinduka umuntu. Haleluya. Ezekiel ntiyagumye ari amagufu. Yacarangamiza. Niyo ubizi. Nukuraba hejuru. Kuko niwaraba amagufa ntavyo uzokwizera. Niwaraba ibibazo urimo ntavyo uzokwizera. Niwaraba amafacture urimo ntavyo uzokwizera. Niwaraba amashure yawe. Amen. Niwaraba umuryango uvamwo. Niwaraba igihugu uvamwo. Niwaraba politike ntuzokwizera. Uzokwiyumvira yuko ugira ubeho neza, nuguhunga, nukugenda ahandi heza. Ariko nukumenya yuko Imana igushaka. Haleluya. Amen. Urashaka kuba mu nzu Dubai, nageze kugenda Dubai. Uraba mu nzu hanze yari 50 degrees y'ubushuhe Celsius. Amen. Uraba mu nzu hariho climatiseur. Hariho climatiseur y'Imana iguzigama no mu gihe cy'ubushuhe, no mu gihe cya climat mbigos yo ikakuzigama. Haleluya.
abo hanze bamerewe nabi bakora bivyuya cyangwa barakanye wofise chauffage mu nzu. Haleluya. Iyo ushize amaso ku Mana, Imana irakuzigama. Ndavuze ni Imana irakuzigama. Imana ishimwe. Umurongo wa nyuma cyo turangiza. Galatiya 6:9. Galatiya 6:9. Twame dukora ivyiza ntiducobogore. Kuko igihe nicyashika tuzokwimbura nitutarambirwa. Non nous laissons pas de faire le bien. Ntiturambirwa gukora ineza. Aho kwavuga gukora ineza mu gushigikira ibikorwa by'Imana, gushigikira umurimo, gushigikira abapfakazi, gushigikira abakene, gushigikira imfuvyi. Ikintu cyose ukora kubw'Imana, kubw'icyo cy'Imana, nucika intege ntubivemo. Ne te laisse pas. Amen. Ngizibisa byigisha cyane. Mwe bya changement de mentalité. Shakumvisha yuko abantu igihe cyose ushigikira umurimo w'Imana cyangwa utanga ari ikintu utanga n'amakalcule n'ibiharuro nk'umukomersa nk'umudandaza nk'umucuruzi uzobivamwo uteza kubivamwo. Amen. Ariko iyo ubikora kubera kubaha Imana, Imana ishimwe, kubera ubaha Imana ntucike intege. Ngo kubera iki? Ngo ntucike intege ngo kubera car nous moissonnons au temps convenable. Mu kintu gute? Tuzokwimbura. Kuko igihe nicyashika tuzokwimbura nitutarambirwa. Tuzokwimbura cyangwa tuzosarura ntukarambirwe mu izina rya Yesu. Abarambiwe bose no munsi muhaguruke. Imana ishimwe. Muwe bazima. Muhaguruke muvuga uti uno munsi singishaka kurambirwa. Satani warambeshe bikwiye. Nagumye mu nzu gihe gikwiye. Nagumye mu nzu y'ibihome, ibikuta gikwiye. Harageze ko dusohoka. Harageze ko usohoka ukarangamiza mu ijuru. Kabwira Imana uti Imana ndazi yuko hari ivyo nzi wamyemereye. Amen. Hari ivyo ntaramenya ariko ndashaka gusohoka. Ndashaka gushira amaso kuri wewe. Umuntu asohotse aguma amashimwe. Adohase kuri anyenyeri n'ukuntu kwa doha ivyo yaremye. Kubwira Imana ubunini bwayo, ubushobozi bwayo. Ngo gushigikira ngo igihe cy'Imana uzosarura cyangwa uzokwimbura ngo nutacika intege nutarambirwa. Si nous ne nous relâchons pas, nitutacika intege tuzobona ivyo Imana yatwemereye. Imana ishimwe. Cyo tuma rero ino nyigisho nanayise inyungu yo kwihangana. Amen. Nizere ko wowe kuranyumviriza hari ikintu wungutse muri ino nyigisho. Umuntu yari yacitse intege ntusure kuvamwo, ntubivemwo. Abantu batagisenga muhaguruke musenge. Abantu bari bidodomba ntusure kwidodomba. Kuko igihe cyose widodomba uri kurazibira. Ndagana babwira ikintu kimwe, umuntu wese aguma yidogera situation mbi arimo ni kwera yugaranye mu nzu. Hageze kusohoka. Niwasohoka ntusubira kubona ivyo bibazo. Ivyo bibazo ubibona kwera iki? Kwera uraba imbere yawe. Ariko Abraham yaravye imbere yiwe. Yagize gute? Yarangamije araba hejuru. Uravye hejuru rero biye bibazo uravyibagira. Amen. Umaze kugiyo vision y'ubunini bw'Imana, byabira Imana yakwemereye bizoshika igihe gikwiye kigeze Imana yaho umugisha. Amen.